tuja kwitwa Gabriel Martinelli nawe equipe de Madrid equipe ya Barcelona kuno musi baronde witwa Luis Diaz ntivyagenda neza baronde witwa Marcus Rashford nawe ntibwa wiragenda neza nawe bitarahera ariko kandi ngo equipe ya Madrid FC Barcelona nayo ngo mugiye bure witwa Luis Diaz ikabura witwa Rashford ngo iraza kuba izana witwa Gabriel Martinelli akinira equipe Arsenal. Eske witwa Martinelli tuba cyo gisubiriza cyiza cyo kuzana muri equipe de Madrid kuri numero 11 ko tuzi Gabriel Martinelli kwa equipe Arsenal imikinire yiwe yene meze muri equipe yiwe ya Brazil uno munsi tuvuge ko witwa Gabriel Martinelli tuba gisubiriza cyiza kuri equipe Barcelona. Mbega hoho equipe de Madrid equipe ya Barcelona yo ari profile nziza kuzana Gabriel Martinelli. Bwana meseri dike muri FC Barcelona twarumvise abakinyi bakeneye kwanza ubwa mbere nambere ntiko barakenerwa nuko ngo bahari badashoboye. Cyo ni cyambere mu FC Barcelona no munsi umbwiye ko badakurondera umuwinga nka Martinelli umugi officier Rafael Diaz cese mbone ikintu Martinelli azoba aje gufasha mu FC Barcelona. Cyo ni cyambere mu bakinyi nibuka mu misi heze ngatiko twakora ikiganiro twashoboye kugaruka cyane kuri Luis Diaz tuongera turaca no kuri uno mukinyi Marcus Rashford. Ariko ndakubwira ati umukinyi muri aba babiri jemba mbona yarakenewe mu FC Barcelona yari Marcus Rashford. Nivyo tuzosanga umugwi wa Aston Villa uri kuramusaba kamahera mbere wanashima umenga hari agera ku miliyoni zigera kuri 40 ariko sinumva ko imiliyoni igera kuri 40 kuri Marcus Rashford ko bo bayataye. Ariko nyuma bwana Mercedes kuko FC Barcelona no musimbi go mu bukinyi umuwinga azoba aje kumbure agasubirira bano bakinyi ba Rafinha uri kurumva agasubirira bano bakinyi ba Lamine Yamal. Jesse numva ko bakenewe nk'umukinyi nka Martinelli. Martinelli ntabwo ari profile nziza kuri equipe ya Barcelona. Martinelli Jesse ndamubona nka profile nziza kuri equipe ya Barcelona kuko ese Barcelona guhitamo impamvu navuze ati guhitamo Marcus Rashford ibyo bari byiza gusa cyane gusoba Martinelli. Uno munsi Marcus Rashford aragukinira nk'umu numero 11 n'umupolivara kandi ashobora gukinira na numero 9 na numero 9 na numero 10 ndamuzi Rashford yamuzi akina numero 10 kwa Manchester United. Nivyo Marcus Rashford twaramubonye agira ibihe bimugwi wa Manchester United ariko kandi profile ya Marcus Rashford twasubiye kuyibona inyuma yahashikiye mu mugwi wa Aston Villa. Marcus Rashford twasubiye kumubona kana nagaruka je cyonyemeza rero cyane gusumba ko Marcus Rashford akenewe cyane mu FC Barcelona. Uretse uvanye nuko ari umupolivara ugeretse ko yuko twasubiye no kumubona agaruka mu shusho yiwe inyuma yo gushika mu mugwi wa Aston Villa. Marcus Rashford arantera cyizere cyane ko yotanga byinshi gusumba mu gihe yoza kuba ari karahura n'umumenyereza nka Dieter Hansflick. Kuko Dieter Hansflick twabonye agarukanye cyizere mu bakinyi batandukanye nka ba Ferran Torres kandi ugera mu bakinyi nka ba Rafael Diaz. Jemba numva yuko kuza ukaronka umukinyi nka Marcus Rashford jemba bona ari byiza cyane mu FC Barcelona. Rero ntibiteho ngo nuko weko barasabwa amafaranga ndeko ni FC Barcelona dusanga yari mukeneye kuntizanyo ariko garukurabe amafaranga usabwe n'ubucubozi bwo mukinyi. Jemba bona miliyoni zigera kuri 40 kuri Marcus Rashford simbona ko amafaranga menshi cyane aranamukwiriye ahubwo jemba bona kuri jewe nk'umugwi usanzwe uzina agaciro k'umukinyi wowe kuno munsi uvuga ati witwa Gabriel Martinelli bamukure mu vyiyumviro vyabo ahubwo bafate amafaranga menshi bashire kuwitwa Rashford. Ndi nk'umufata ingingo jemba numva ko gutanga miliyoni zigera kuri 40 kuri Marcus Rashford simbona ko coba ari kibazo cyane mu wa FC Barcelona. Gabriel Martinelli nawe avuga ati no munsi ntacho bafasha muri mu gihe bagiye kuko muri equipe Barcelona baravuga ngo bivanye nuko witwa Luis Diaz bikwiragorana ko umushaka kumuronka bakabura witwa Rashford bashaka kumubura bakazana ati witwa buriya witwa ndavuga ngo Rafinha nawe numukinyi tuzi ko ari mu numero 10 buriya gombuga bwana Mercedes ariko kandi baravuga ngo bamuzi witwa Rafinha akina neza cyane uvyumve kano kara akina neza cyane ubundi arakina neza ariko ngo akina neza cyane yeka akina numero 10 kuko ngo Barcelona no musi irifuza kubaka equipe nziza ruvuga ngo nimba bafise muri defense nako muri mediane numero 10 bagire witwa uno mukinyi yitwa Rafael Diaz Beroli bagire witwa Firmino Lopez bongere bagire witwa Dani Olmo amakuru numero 11 bagiremo umukinyi mwiza wa numero 11 wa mukinyi uvuga ngo agorana cyane wa mukinyi akrea maukazo wa mukinyi uvuga ngo afashe no gutsinda ibitsindo ariko kwacuraba eske Gabriel Martinelli ko je nanje mbona mbere wanashaka ubushobozi bwitwa Gabriel Martinelli
atari ubushobozi bwiza novuga ngo nonavuga ngo cyane kuko uravye muri equipe Arsenal umukinya ahetse equipe Arsenal kuri attack uza gusanga ari witwa Bukayo Saka aba Gabriel Martinelli nivyo barakine vyiza mugabo naho ndigera mbona neza bavuga ngo equipe Arsenal babuze Gabriel Martinelli wirasufra cyangwa iragira ikibazo gikomeye ahubwo nakubwira n'ikintu na kimwe je mbabona ko Martinelli bujya muri Arsenal nta n'ijambo aba afise imbere ya Trossard ariko niwe mukinya atangura mu kibuga witwa Gabriel Martinelli niwe mukinya atangura mu kibuga ariko uraza gusanga kenshi na kenshi iyo mukinya Trossard yinjiye urukino rurahinduka gusumba uko warubona harimo Martinelli abanye neza kuri ico kintu uno musimba ariko to haro attack mu Rwanda Arsenal ufise attack ikirafasha mu Rwanda Arsenal ntuzosanga Martinelli karagaruka cyane utumvise burya je mbabona ko Merino ahengika kuri nimero 9 afise n'ivyo ariko arafasha mu Rwanda Arsenal gusumba na Martinelli imbere twemeranye neza kuri ico kintu Mike Merino nawe no mu dotere kandi aje gukina nimero 9 mugabo ni ku ruhande mugabo ntabwo hakina ariko akanya maze karahengika kuri nimero 9 arafise ivyo arafasha gusumba na Martinelli ku ruhande nimero 11 ivyo nivyo nako ndasigura nivyo nako ndanavuga nandi kuvuga ngo uno Mike Merino ngo ndakina kuri nimero 11 asanga kina nako ndakubwira ati muri attack zo mugwi wa Arsenal iziriko zirafasha no mugwi uzosanga Martinelli takarahogwa cyane ahubwo na Mike Merino ahengekwa atari nayo poste yiwa asandwa nakina ko kuri nimero 9 narabonye rero nayikina wanashaka kujya musore arafise ivyo karafasha cyane arafise umucango munini gusumba uno Martinelli imbere wanashinga kuranyuma je mbona rero muri FC Barcelona uno muri FC Barcelona bafise umustriker mwiza turagaruka kuri Robert Lewandowski yanditse amateka muri Bayern Dominic yanditse amateka muri Borussia Dortmund no musamuni Barcelona umwaka ugira gatatu wiwe uriko urumva mu myaka 2 heza afise ivyo yakoze mu FC Barcelona kandi biranashimwa cyane uno musi mu myaka 3 yiwe amaze kubagera ku bitsindo bigera kuri kwijana mu FC Barcelona yambaye umwambaro wa FC Barcelona urumva ni ibintu bikomeye cyane ariko ibintu Robert Lewandowski yakoze biragakosura kubibona muri umwaka wa 2026 birabigoye je mbabona rero ko yaramahitamo meza umugwi nka FC Barcelona guhitamo umukinyi nka Marcus Rashford kuko Marcus Rashford turemeranya neza na neza ijana kwijana ko urugero Robert Lewandowski rwakorotse ku rwego rwo hejuru nawe ngomba kongereza amasezerano ayo masezerano y'umwaka umwe agiye kwa yongereza avuga ati kuva muri Barcelona jewe Robert Lewandowski ivyo sindanabibona twizera neza na neza FC Barcelona iracabuze umunimero 9 kuko Robert Lewandowski urugero rwarakorotse Ferran Torres nivyo arakina vyiza ko si wa munimero 9 yuzuye uri kurumva kugeza muri kano kanya FC Barcelona nta munimero 9 ifise wo kugwego mwiza zoza kubafasha no guhangana mu nkino zikomakomeye ku magrarande twemanye neza kuri ico kintu uri kuranyumva je mbamana rero gusinyisha uno Marcus Rashford nk'umupolivara no gukina nimero 9 agaca kuri 11 ufise nka barafinya beza bashaka gukina 11 kandi akaba ari na nimero 9 ufise nka ba Daniel kuko no muri FC Barcelona iragwiremwe abapolivara Daniel Romo muri 11 ashaka kuhaca neza cyane Firmino Lopez ashaka kuhaca urumva Marcus Rashford ni amara kongerwa kuba associé kuri bano bandi bakinyi wewe byongeye ko ashaka no gukina nimero 9 kandi akazikina neza ariko urumva umuzanye muri bya bihe na Robert Lewandowski atari muri gorogero rwiwe gwiza wa Ferran Torres si wa nimero 9 yuzuye ariko Marcus Rashford azoca kubera nka plan B mu gihe wa anu wose umukenere witwa Rashford kubusatirizwa zo aduha gukinira kandi agatanga na vyiza atanga vyiza ubundi gayiciwe n'abameza baciye muri equipe ya Manchester United Rashford twamonye mwiza muri equipe ya Aston Villa ndavuga ati ubu ni Rashford nari insangwe nzi yagaze kuri rwa rugendo novuga ngo gwiza cyane kuno munsi rero novuga ngo nk'uko bivuga equipe ya Barcelona nimba yifuza kubaka equipe nziza kuno munsi ni gerageza uburyo bwose ishobore kubigira iki irondere witwa Rashford oriye kurondera witwa nde Gabriel Martinelli vy'ukuri namwe muko badukurikirana amashago mushikiza ivyumviro vyanya ariko mba mbona si profile nziza kuzana Gabriel Martinelli muri equipe yande ya Arsenal nako ya Barcelona naje ndabona ko atari profile nziza cyane kuzana mu mukinyi nka Martinelli je simba ko nakeneye umugwi wa FC Barcelona no kwa Arsenal abantu ntibamwizera cyane ntanamwizera urumva hagomba bona ko baba bakwiye gufokasinga cyane n'umukinyi nka Marcus Rashford mu bakinyi bose numva ko kwaronderwa mu FC Barcelona cemba numva ko Marcus Rashford ubwiwe aremera neza kuzoza kubarika je kuri karahanganira poste mu FC Barcelona azobaje nk'umukinyi mutitirere uri kuranyuma ubwiwe aremera kuza mbere aranemera no kugabanya umushahara wiwe kugira ngo bikunde ko akina mu FC Barcelona ugeje no kuraba Marcus Rashford
aho FC Barcelona yari hiriwe yongeye hishije Marcus Rashford ni wakeneye cyane mu FC Barcelona gusumba ko FC Barcelona mukeneye ya nuko kabisa kuwitwa ndavuga ngo Gabriel Martinelli ariko arifuzwa muri no equipe yitwa FC Barcelona bashobora kuba aza kuba umusubirizi binameze ariko kandi kugeza muri kano kanya tuva kuwitwa Gabriel Martinelli nino nakuno kunoshya kuri karaza nanabonye amakuru novuga ngo y'umukinyi azwi kwitwa Juan Garcia ngo witwa Juan Garcia bwana Houston no munsi biko biragaragara ko agikuba aje muri equipe ya FC Barcelona bisa ko vyanarangiye witwa Juan Garcia kuno munsi ngo ntabwo agikuba aje muri equipe ya Barcelona nkirizanyo ahubwo agiye kuba wanashaka aje muri equipe ya Barcelona asinya amasezerano ashika kuri imyaka ishika kuri 5 banyumva neza Juan Garcia uno munsi bivuga ko agiye kuba asinya amasezerano muri equipe novuga ya Barcelona ku miliyoni ishika kuri 5 bikora bigaragara ko uno munsi witwa Juan Garcia imiliyoni ishika kuri 5 bagatako karagaragara bavuga yuko ashobora kuzohambwa amafaranga y'imiliyoni novuga ngo ishika kuri 8 hamamugiye kandi atugwa imiliyoni 30 kuko davuga ko ashaka kugwa imiliyoni 25 ariko kugeza muri kano kanya witwa Juan Garcia ashobora kugwa imiliyoni 30 nimwe kandi ku rundi ruhande akikuba yemeye ko azoba umukinyi wa mbere muri FC Barcelona muri FC Barcelona witwa Juan Garcia bigaragara ko kuno munsi ashobora kuba azoba umukinyi azoba afata ikibanza cya mbere nuvuga ngo muri Barcelona umugardien wa mbere azoba yitwa Juan Garcia abeko Espanye Barcelona umukinyi wa kabiri azoba witwa Wesley Szczesny uwa gatatu ashobora kuzoba witwa nde Ter Stegen mu gihe witwa inakipe nyene wazosoka muri Barcelona uno munsi Juan Garcia araje muri equipe ya Barcelona tuvuye ko uno munsi ko bo bakoze recruitment nziza ikibazo cya kabiri ndatakunda kibazo bwa kabiri cyambere mbere bwana Messi Dik imbere ngomvye no kugira ko kuri ico kibazo cyabanyene ushoboye kubikora abaza ati eske Juan Garcia yo bari recruitment nzize kozwe no mugo wa FC Barcelona je kubganje Nasho no kunabivuga bwa mbere buryo umugwi FC Barcelona uracakeneye umunyezamu mwiza wo kugwego rukomeye kugwego hejuru na runo gwego ruri ko bano ba Donnarumma ruri ko bano ba Yani Soma riko ranyu babona Messi Dik niyo mugardien no FC Barcelona keneye kuko nivyo ba Marc-André ter Stegen dusanga aba gardien beza ariko garukura Marc-André ter Stegen numugardien mwiza ubwiza bw'uzo busanga muri La Liga gusa riko ranyumva ariko mu nkino usanga nk'amagara rendezvous za Champions League Marc Stegen ntaboneka Marc-André ter Stegen tumuheruka muri UEFA Champions League ya 2015 naho nyene nizere ko kijya gihe FC Barcelona rifise abazibizi beza yarifise bitwa ba Gerard Piqué yarifise ba Mascherano yarifise ba Dani Alves yarifise bitwa Jordi Alba kuma ere bacufite mediane iteye ubwoba ucufite mediane ya ba Busquets ya ba Iniesta ya ba Xavi Hernandez ico gikuru novuga yuko catumye kumbure tubona Marc-André ter Stegen aba mwiza muri 2015 tongera tugaruke gwera 2015 twemenya neza FC Barcelona yarabaye nziza yaragize iragwanya ugeje kurabusatiza bwa FC Barcelona abakinyi basanzwe bakinisha amaguru hagati mu kibuga dukuyemo umunyezamu barakoze ibishoboka byose ariko waza gusanga ujya bufasha bw'umunyezamu utagiye kuba ko buraboneka we Ter Stegen naguciriyemo Ter Stegen hari aza kumeka kumengo Ter Stegen n'umugardien w'ikigi atene ubwoba ariko uwundi munsi ugasanga Ter Stegen yabaye amazi yigendeye ibintu bigiye kubera nabonwa na stability afise ntari stable muri mwigori giye uno mugabo Hansi Dietafrique ni washobe kuba ikora nabidekuvra mu mugwa FC Barcelona aravuga ati uno muntu yarababeshi ntabwo ari umugardien mwiza arababeshi ntabwo ari umugardien yuzuye ijana kwijana kuko impamvu zinyereka ko Ter Stegen atacho yikarabaha umugwi wa FC Barcelona mu magara rendezvous ndikuranyumva nivyo ni muri umenye uzanye umugwi wa FC Barcelona uzanye kurondera ibikombe cyane igikombe kikuzanye uzosanga ari bino bikombe vya biri ku rwego rwa Europe uri kuranyumva
kuko niba ari kombe vya La Liga nta mumenyereza ataje mu mugwi FC Barcelona ariko kubibaha vya Copa del Rey vya Super Coupe na Xavier ibahaye igikombe gikenewe cyane mu mugwi FC Barcelona udusanga UEFA Champions League gero kurabe rero abakinyi bafise bazo gufasha gutwara iyo UEFA Champions League ego bakinyi barahari ariko nihweje sanga umunyezamu ni wabuze kuko ngerageje kuraba haba Paris Saint-Germain haba ino Inter de Milan zashitse muri finale kubufasha neza cyane iyo imba Inter de Milan yagize muri finale nuko yafise bitwa yanisama yarameze neza nimba Paris Saint-Germain yashitse muri finale mbere kanatwara n'igikombe nuko Donnarumma yabaye mwiza cyane Donnarumma ndanafise n'ibiharo vyiwe hafi byatumye karigenza neza mu nkino ziwe zerutse gombo nabiceko ngaho Donnarumma mugiye abandi nako kwa Barcelona witwa Stegen nawe ibiharuro vyiwe uza gusanga ari ahantu novuga ngo ari hasi cyane mbere nkizana ibiharuro bya Stegen mu myaka iheze ya FC Barcelona guhera muri 2015 tugaruke FC Barcelona igwana muri Champions League ikagwa ku mugwi wa AS Roma urukino rw'ibanze FC Barcelona ikazi gatsinda ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe nyuma atari kubusa reko uranyumva retour uzusanga FC Barcelona igarutse igatsindwa ibitsindo bigera kuri 3 kubusa iyo yatsinze 3 kubusa yatsinze 3 kuri kimwe ariko igaraka itsindwa 3 kubusa iyo ni retour uri kurumva ahantu Ter Stegen atamufasha agiye kubareka oya Ter Stegen ari ahantu mu gihe abakinyi bo are babikoze ariko retour baje ko byanse ko batsinda ariko na Ter Stegen we ubwiwe byanse ko afasha umugwi tugaruke kuri Liverpool FC Barcelona izagatsinda 3 kubusa urukino rw'ibanze retour ikagaruka igatsindwa ibitsindo bigera kuri 4 kubusa aho uzosanga ibitsindo byagiye biratsindwa uzosanga bwabaye ubuzembe bwa Marc-Andre Ter Stegen Ter Stegen niwe ari mwigore wavuze Aseroma hariya Aseroma shirako ekipe ya Liverpool n'izindi ekipe zitandukanye niwe wamukubitira kama amarimontada uzosanga abagade bagiye barakorerwa amaremontada Ter Stegen n'uwa mbere uri kuranyumva wanashaka nanaguciriyemwo kwa Barcelona apare yitwa Ter Stegen abasatize bagatsinda ibitsindo ariko umunyezamu aje akora amakosa menshi uburoro witwa Stegen nawe nyene akubiswe ibitsindo bingana gute watsinze ekipe ya Madrid ungenye 4-3 ukinye ekipe za Benfica bingahe Barcelona ikibazo cy'abagaridiye gifise tungere tugaruke ku karorero ko mu myaka 2 heze FC Barcelona kirisanga muri Europa League urukurumva uzosanga FC Barcelona byagoranye ko ishobora no kubandanya kubwo kubura umunyezamu baro batondeske baraza bagatsinda badembere baraza bagatsinda uri kuranyumva ariko kaca biza bikagorana ino nabo mwizamu ryanyu buri mupira wose winjiye ubwitange bw'umugwi w'abadversaire ubuhuye n'umugwi wa FC Barcelona uri kurumva uraza bapfa kugira ubwitange bumve ko bashobora gutsinda umugwi wa FC Barcelona bakore gusatira cyane nta munyezamu ariyo shuti ritumbera mu ipoto ryaba ari goal ugasanga Ter Stegen muri Champions League nta kintu ariko aratanga none mu FC Barcelona tuyisanze muri demi finale kumbura jewe byinshi ndabiharura kuri uwo mugardie witwa Szczesny kuko Szczesny yarabatamaye imbere ya Benfica nivyo bava ngo inturiye ntikira kabiri yarabatabaye imbere ya Dortmund bigiye kwana kuri no kino rwa Inter de Milan niho vyanse uri kuranye naho nyene vyanse uzosanga uruhara rwagiye gukora no mu defense ndavuga Ronald Araujo labana guciriyemwo twe twemeye abakunze ko badukurikirana ko tuza kuba tuvuga ibiharuro vyitwa Donnarumma uyashiye kuri finale mu nkino novuga yagiye karakina yagize save zishika kuri 6 ari ekipe ya Aston Villa muri quart de finale yakiyemo yakuze save zishika kuri 8 aho na ekipe ya Arsenal muri demi finale yakoze save zishika kuri Inter de Milan nta nama save meshi yanakoze Inter de Milan yarafashwe mu buryo bwose bushoboka mande zose Inter de Milan yarashije rero kuvuga ngo no munsi wewe udafise umunyegori mwiza kuno munsi ntiwitega kubona umusaruro muri ekipe yawe football mbonye muri uno mwaka ariyo ndiko ndabona no mu mwaka uza izosa nkari izo nagaragara umugwi wose uzoza udafise umunyezamu mwiza ntiwiharure mu migwi none ko na Real Madrid kirubaka abakinyi kirabakora ariko mwizamu nubu ntiratora ingingo yo kuko nivyo Thibaut Courtois afise byinshi yabahaye ariko nizeye ko ivyo yabahaye atari vyo biteze kuba ariko bararonka kuri Thibaut Courtois muri mwaka ivya Thibaut Courtois reka tume nkabireka kubera ko numva mengo vyo bava bigira deba ndende niwaze ngo ngombye kuvuga ngo tuyibandanye ni kubera ko witwa Thibaut Courtois nawe nimba ekipe ya Madrid nakaducishijemo yaragiye kuba ifata ekipe ya Madrid kaja mu migwi
myiza ikaba iya kabiri muri La Liga bavyumva igashika muri finale y'igikombe c'umwami ikaratwara hari n'amafinale ya Champions League Real Madrid igiratwara uzosanga harimo uruhara rukomeye cyane gwitwa nde Thibaut Courtois n'uno mwaka nyene witwa Thibaut Courtois hari inguvu yakoze kugira tubone equipe de Madrid ikore kandi Real de Madrid kugira ikuremo umugwi wa Atletico de Madrid ni Thibaut Courtois rero niyo mpamvu navuga ngo Thibaut Courtois nawe igituma sinakombe ko tubivuge kuko Thibaut Courtois hari ubushobozi bwishi mba ndamubonamwo wanashaka nimba rero Madrid uno munsi umukiye ubwo bushobozi mubonamwo kurugerageze ko bivanye n'ivyo yatanze mu mwaka uheze ncenge mu myaka iheze biragoye ko azobizana muri uno mwaka dukurikira ariko azofite ubushobozi ko sinizeye ko azobareka tubireke kuko nakaro dutanze kuko no munsi no avasanga wewe uvuze icyumviro ciwawe naye nkaza icyumviro ciwawe nkazana fact yerekana ko Thibaut Courtois dushaka kuzomona ameze neza mu nosetso ariko tubireke ariko nta kibazo nongeye ngaruka ku kintu kivuga gute rero ariko nanjye babona message dik ngarutse ku kintu cyo kuvuga FC Barcelona gusinyisha no mugabo Juan Garcia w'imyaka 20 hariya aracyari muto kandi ugereje kuraba urugero rwiwe n'imyaka afise urabona ko afise kazoza yasinye imyaka aza gusinya imyaka ishe kuri 5 yatera kuza urugero ariko uranyumva aje no muri wa mugwi imbere uzonamufasha no kuzisanga ariko arahamagagwa muri liste y'abakinyi bitabira inkino z'igihugu shirako kandi n'umunya Espagne ako kanoge nako karaza ko kaduza ngaho cyane neza cyane uno musiki ni inyungu ku ruhande rw'umugardie kandi ni n'inyungu yiyongeye ku ruhande rwa FC Barcelona neza cyane turumvikana cyane ikindi naco umugwi wa FC Barcelona nkuko wanabivuze ntiwashimye mbere canke kwirukana umumenyereza Ter Stegen cyane ntibashimye no kumufata nabi ariko bamaze kumumwerekana bavuze ngo witwa Ter Stegen wewe ntabwo uzoba umutitiri burabimenya uzoba umunyegori wa gatatu inyuma ako nyene tugomba tukagarukeko inyuma ya Garcia n'inyuma ya Ntuzeye Yavuze wowe ubwawe niba bamaze kukubwira ati sohoka muri equipe we ntabwo gikenewe ariko wa gatatu bamubwije ukuri bagombye kumuhisha bakoresheje ya mvugo y'imbabarira amatwi ubundi bamubwiye ati wowe Ter Stegen wowe ntabwo kibereye gukinira equipe ya Barcelona wowe ukumva rero kuhisemwo nimba kuguma mu gofse Barcelona nk'umunyezamu wa gatatu akibazo ariko none gushimishije imiryango iruguruye ariko wewe ndakubaza akantu gato ibona yusoni wewe bakubwiye ngo uzomugire diagira gatatu ubwo wowe ntabwo bakubwiye yuko usohoka muri equipe biragaragara ko bubwiye usohoke muri equipe ariko igisigaye ni wewe hari umuntu avuga ati nofuma nemera numva ko napfuye ariko urumva ariko nkafira ikirukuri simfira ubusha Ter Stegen ashobora kuvuga ati nofuma numva ko no kwemera kumva ko ndi umunyezamu w'ibenchi ariko nkarira bench n'umugwi basufadikanye w'izina nivyo kabisa twavuga kwitwa Ter Stegen nawe ashobora kuba asohoka muri equipe nabonye muri Arabie Saoudite bateko ko namurondera Bwana Houston ino equipe izwi ku izina rya Al Hilal nkuko novuga ngo bakora bavuga ko bamwifuza ariko kandi tubabwira wanashaka ibiri muri kontra z'uwitwa Juan Garcia agihoja muri equipe ya Barcelona nuko amasezerano yiwe azomugeza mu kwezi kwa gatandatu 2030 mugiye kandi azoriha imiliyoni 50 mugiye azoza arahembwa umushahara w'imiliyoni zisha kuri 4 buri sezo twabwiye kwitwa Juan Garcia azoba ari mu munyezamu mukuru mu guhitwa Stegen nawe azoba musubizi wiwe mugiye witwa Stegen nawe azoza mukinyi azoza aronka umwanya mugiye abakinyi bose atazoba ari witwa inakipe nya nawe ashobora kuzosha sohoka mino kipe mugihe rero mino misi bagiye ko baragura cross liberatoire y'uwitwa nde Juan Garcia y'imiliyoni zishika kuri 25 ariko ikindi naco bona Messi dike mba numva ko ingingo ya inakipe nya yo kuzosohoka umugwi wa FC Barcelona izotegerezwa kuza mu gihe Ter Stegen afashe decision yo kuguma mu mugwi ariko ni afata decision yo gusohoka umugwi nizere yuko inakipe nya azoca abari we mugardi wa gatatu kandi kinacho kigerezwe ko Ter Stegen no munsi arifuza kugwanira ikibanza mu bandi cyambere kugira ngo bizonamufashe kuzoba umunyezamu
wa equipe nserukira gihugu ariko izo nguvu arazifise Bwana Houston ariko kandi naho izo nguvu arazifise ukuzoba ari ku gatebe k'abasubirizi mu mugwi FC Barcelona irazoshobora kuba ariyo mvano yo kutazoba ari karabona ikibanza ca mbere nk'umunyezamu mukuru mu mugwi nserukira gihugu akabazo kamwe mugihe bamubwiye ko ataza kuba ari umugaridi wa mbere wa kabiri ubwo nawe nimba yifuza gukenera equipe nationale ntiyorondera indi migwi akajamo kugira ngo agwanire ikibanza nico kintu kizoba gisigaye ya nuko twavuga kuri twa Juan Garcia umukinyi yarakina equipe ya Espanyol Barcelona nanabonye amajambo y'umwana muto Bwana Houston yitwa Yamal ati jewe ivyo kuja kuba hinira nka equipe ya Real Madrid ivyo vyo munabikuremwo mu mitwe ntibizigira binapa ati kuno munsi jewe Yamal ntabwo bishoboka ko nshobora gukina equipe ya Real Madrid nigikunda bamubaje ibintu vyinshi baramubaza ati mbega wewe Yamal kuri Ballon d'Or bimeze gute abwo ati jewe kuno munsi zije ntora nk'umukino uva yaranze sezo kugira ngo nshobore kuba ntwara Ballon d'Or ati mugagugeza muri kano kaje nka Yamal ati cyo niyumvira gusa no gutsinda ibitsindo nkatsinda inkino ati mugabe vya Ballon d'Or ati ivyo kuzoza mu yindi minyu mugabo je kuno munsi je umukino uvuga ngo nshobora kuba ndiko ndagira iki nshobora kuba ndumukinyi ivyo nsabwa weje no gutsinda hamwe no gukinira equipe nkigenzamo neza kuri ruhande naho bamubajije ati mbega wowe Yamal nuwaye musatirizi nawe bakintu uvuga ngo bitwaye neza kurusha abandi muri Ligue des Champions uwitwa Yamal aravuga ngo umusatirizi ni Rafinha hagati ni Pedri hamwe n'uwitwa Vitinha umumenyeza akaba ari witwa Luis Enrique mugihe umunyezamu ari witwa Donnarumma mugihe umukinyi w'inyuma ari witwa William Paco abakinyi bamumvise abakinyi bashobora kuba barantondekwa n'umwana Yamal abona ko bigenye neza kurusha abandi bakinyi umunyegoli ni Donnarumma umukinyi w'inyuma ni William Paco umukinyi w'umusatirizi ni witwa Rafinha abakinyi wakati mu kibuga ni witwa Vitinha n'uwitwa Pedri Gonzalez uremeye ari witwa Yamal navuga tumwe wese mu gupanga liste y'abakinyi bashobora kuba bakoraranga ihiganwa kanaka canke ihiganwa cane rino rya UEFA Champions League umwe wese afise imbono ziwe kandi ugejeje no kuraba abakinyi Yamal yashoboye kuba karapanga sinoharira nabo kuko abakinyi bose bashobora kuba yatangana abakinyi bo bagiye baragaragaza urugero rwabo n'abakinyi bagiye barafasha n'imigwi yabo ndetse bagiye baranigaragaza ku giti cabo abakinyi bose Yamal yashoboye kuba karapanga nta numwe atagize icamaze ku mugwi wiwe ndetse no ku giti ciwe ariko kandi ibinyamakuru cenye rino shira hamwe rya UEFA Champions League rifise naryo nyene gutegura abo ubwabo ribona yuko bari bakwiye kuzamo ko ugejeje kurana nabo Yamal ashoboye kuba karapanga benshi turabasangamo muri no liste y'abakinyi 11 baranze rino higano kuranyumva Bwana Mercedes benshi turabasangamo kandi nizere yuko Yamal atashoboye kuvuga ati gupanga liste ngo yisunze ngo ubucuti afitane n'abakinyi bagenzi be bakina mu FC Barcelona ugejeje kuraba amaze gupanga Pedri imbere yiwe yari kuhashira umukinyi nka Frenkie de Jong ugejeje no kwa Frenkie de Jong yaratanze vyiza yarakinye neza afise ivyo yafashije muri uno mwaka ariko rumva cyo kuvuga abamiriye beza uno munsi ku mwaka baranze uno mwaka wa 2025 Ligue des Champions ndiko ndakubwira baranze umwaka wa 2025 uvuze Frenkie de Jong ntiho bawihenze kandi uvuze Vitinha ntiho bawihenze uvuze Fabian Ruiz ntiho bawihenze uriko urumva nagombye kuvuga impamvu rero igituma ndiko ndemenya na Yamal nuko atakojeje amaragamutima y'umukinyi basanzwe bakinana canke bagirane kandi benshi yashoboye kuba karadondagura bari no muri bamwe batowe aba nibo bakinyi beza nyene je novuga ati nawo William Paco mugabo buri yari mu bakecunge bata ntabwo arimo William Paco nawe uri mwari kugejeje kuraba ivyo yakoze ugiye kuja kumusuzuma uzusanga yarakoze vyiza cyane uri kuranyumva je novuga ati rero sinopingana nawe kuko buri mukinyi wese ashobora kudondagura afise ivyo yakoze kandi uzusanga ari vyiza ariko uremeye neza ijana ko abo yavuze bo nawe uremeye ko ari abakinyi beza bigenye neza si babi barigenjeje neza uretse yuko nabo FIFA nabo ino Champions League yashoboye kuba inatora yo kubwayo nabo nyine atari babo no musa abakinyi babaye benshi beza twemenya ko ico kintu abakinyi babaye benshi babaye beza ni benshi babaye benshi ku buryo nubwo utora naka atawo guhaririza cyane niyo mpamvu bamwe mu bijanye n'ubushimwe bwa Ballon d'Or tuko turumva yuko amajwi
menshi tuza kuba yasanga ariko arasanzara bivanye n'abakandida usanga bagiye kuko yaje kuvuga no FC Barcelona ntiyahetswe n'umuntu umwe zi Paris Saint-Germain nivyo Ousmane Dembele aza nk'umukandida principal mu mugwa Paris Saint-Germain ariko hariho ba Desire Doué bafite ibyo bakoze hagati vuga bavite ko turavuga hariho ba Barcola hariho ba Donnarumma hariho ba Fabian Ruiz ariko urumva hariho ba Marquinhos garuka muri Arsenal haba hariho ba Declan Rice hariho ba Odegaard ni nkuko muri Arsenal muri ya Champions League 11 batoye uwari kwakura Declan Rice ugasha Odegaard nta wari guhariye ariko urumva wari kwakura Odegaard akashira Thomas Partey nta wari guhariye kuko bose bafise ibyo batanze vyiza uranyumva bona meseri ariko baca bararaba iherezo nje novuga ati ko bisunze iherezo ubundi utwaye bikombe ateza kubaza imbere y'abandi bose iherezo niryo bisunze ubundi nabaravyo byiza benshi baratanze vyiza cyane nuko Lamine Yamal nawe aravuga ngo mu bituma bimuha intege wanashaka kugira ngo ashobore gutsinda ibitsindo cyangwa gukina neza no majambo bamuvuga nabi biramuha intege ubundi ye karakina inkino akumva abagenzi be ko baramubwira ati naka yakuvuze nabi kuna kuriya ngo biramuha intege zo gutuma karakina urarya namutanze ariko rakina navuga ngo nka ero yiherutse abagenzi be baramubwira ati wowe raba ivyo witwa Rabiot yakuvuzeko raba ivyo naka yakuvuzeko araza kweka vyumvira bimutera intege ngo yagiye kwikakina n'urukino abagenzi bibo bamubwira ngo uribuka ivyo witwa Rabiot yavuze nawe acatera inguvu nyinshi cyane acageragira iki acaza kuba reka atsinde gitsindo hariya nuko kwitwa Lamine Yamal nibaza ko ari nk'ivyo umuntu ushaka karamuvuga ko ni vyinshi cyane je novuga ati ivyo biri muri bimwe biranga umukinyi atitaye ku bw'amajambo cyangwa atitaye ku bwo kuja kwishurana n'abakinyi n'abantu baba bari hanze y'ikibuga cyangwa n'amajambo avugwa n'abantu bari hanze y'ikibuga ariko inyishu umukinyi amaze ko aritahura je nagize kuba ndiko ndavuga ijambo rimwe ati kuri no mwana Lamine Yamal ku myaka n'umwana kiri muto ariko ku ngingo afata mu kibuga n'umupapa n'umwana akuze pe n'umuntu akuze n'umupapa mu kibuga ariko uranyumva rero ibi ugejeje kuraba ku majambo ashobora kuba karishura ku munsi w'ejo ni n'amajambo agaragaza ko afata ingingo nk'umuntu w'umupapa kuko wewe bamutera amajambo bakavuga amajambo we ntushoboye sinzi ngo je ngo nzokuzibira nacu uzotora kuri jewe ariko we ntakwishura mu majambo ahubwo kwishura mu bikorwa ivyo ni bimwe bigaragaza ubukuzi bw'umuntu mu mutwe gukura ni mu mutwe gukura si imyaka novuga ati n'umwana kiri muto ku myaka ariko ku ngingo afata canke ku bintu akora mu kibuga akora ibintu nka papa w'abandi bakinyi baba bari kumwe mu kibuga no musi ugejeje kuvuga abakinyi papa ufata ingingo nk'umupapa mu mugwi wa FC Barcelona dusanga ntushobora kumwibagira n'umwana Lamine Yamal nuko kabisa bimeze kuri no equipe ya Barcelona no witwa Lamine Yamal nawe agikuba amajambo ko bivugwa ko ibitandukanye